Ndasubiriye kubaha kaze nshuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri uyu muresho kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru abagezwe ko mu rurimi rw'ikirundi bashikirizwa n'umuresho kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Umuresho kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, inkino, iperereza, agateka kazi na muntu, amakungu ya kure ndetse n'andi makuru yose bariko aravuga ngaha mu kibano. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntaga byo gusubira kubaha yambu abanywanyi ba Isange TV. Umuresho kuri imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka ndakwibutsa ufye ndetse abone na partage kugira uzura buwa mbere kugira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza bije biragucikira gatano kuri gatanu. Namakuru rero yihuta cyane, namakuru azindutse avugwa ngaha mu Burundi muri iki gitondo. Tugira dushimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Kwigenekerezo rya 10 Rusama 2025 ubwo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarafashe umuduga umwerekeza ngaha ku Kirimba kwa Ntare, aho yaragiye mu nama shikiranganje yagiriwe umuhuza n'abandi bashikiranganje bariko bararabira hamwe uko ibijanye n'amatora bihagaze ngaha mu Burundi. Amakuru duha n'amasoko yacu yihuta cyane nuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yo bahuye n'isanganya rikomeye ndetse umuduga wari umureruye ngo urahiye uratokombera. Bivuga ko hoba hari umugwi witwaje ibigwanisho ngo woba urashe umuduga w'umukuru w'igihugu. Ni inama rero yari igiye kubera muri Ntare Rushatsi House aho ngaha Gitega, aho rero umukuru w'igihugu ndetse n'abashikiranganje bagira ngo babe baganira ku bibazo bihanze Burundi, na cyane cyane barabira hamwe uko amatora yazotegurwa ngaha mu Burundi, na cyane cyane kubijanye n'intambamyi y'igitoro ndetse n'ibindi bibazo bihanze abanyagihugu b'u Burundi. Biravuga ko rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye iyo bahuye n'isanganya rikomeye ndetse binavuga ko kuri ubu aciye ajanwa mu bitaro kwa muganga. Ibi kandi biruko mu gihe ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 9 Rusama 2025 umukuru w'igihugu yari yitabiriye ibirori byo gutanguza icesi imyiyamamazo ku migambwe ndetse no kubigenga. Bikaba byabereye rero ngaha Gitega kuri stade Ingoma. Bikaba rero ari ibirori byari byatewe iteka n'abandi banyacubahiro batandukanye. Ni ibirori rero byaranzwe n'amadefile y'abanyamigambwe nkuko twabibashikirije kwigenekerezo rya 9 Rusama 2025. Amakatora azoba muri uyu mwaka hariyo abashinga amateka nk'impuzamateka ndetse n'abakuru b'imitumba. Akazoba rero muri uyu umwaka wa 2025 ndetse abanyagihugu bakaba baniteguriye ayo umukuru w'igihugu azoba kwigenekerezo rya muri 2027. Mu Burundi ho imiliyoni 791 z'amafaranga y'abanyaburaya niyo ubumwe bwa Buraya bumaze gushira mu migambi yo guteza imbere iterambere mu Burundi. Ibi byashikirijwe na Elisabetta Pietrobon mu buserukizi h'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, aho kuri uyu wa 9 Rusama 2025 bari baramutse bashimbaza umunsi mukuru wahariwe ubumwe bwa Buraya biciye mu mugambi wabo Global Gateway. Nkuko yabishikirije, ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya mu Burundi bufatikanije n'ibihugu bibugize bumaze gushira ayo mafaranga mu bisata bitandukanye by'igihugu, aho harimo imiliyoni amafaranga imiliyoni 185 z'amafaranga y'amanyaburaya bashize mu gisata c'amasoko ntangaguvu, imiliyoni 75 mu gisata c'ubudandaji n'icukunguruza abantu n'ibintu, imiliyoni 150 mu gisata c'uburimyi n'imiliyoni 255 mu gisata c'amagara y'abantu, hamwe ndetse n'imiliyoni 71 mu gisata c'indero na 55 mu gisata c'intwaro ibereye irangwa mu demokarasi no gutunganya neza ivy'ubutunzi. Avuga ku ihangiro ry'iyi migambi Pietrobon agira ati dushaka kuryohora
ivyo bisata kugira ngo bizotange umusaruro ufadika mu mbona kazoza y'u Burundi bwifashe 2040 kandi buteye imbere 2060. Nk'akarorero twarafashije mu kubaka urugomero rw'amatara rwa Jiji Murembwe mu ntumbero yo kongereza umuyaga nkuba mu gihugu. Twarafashije no mu kubaka inyubakwa mu kivuko ca Bujumbura zisahiriza Uburundi guhanahana ibidandazwa n'amakungu. Twaraherekeje kandi abarundi mu migambi y'iterambere n'ibindi. Feridina Bashikako, umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, yemeje ko biciye mu gufashwa n'ubumwe bwa Buraya, Uburundi bwashitse ku ntambwe ishimishije mu kurwanya ubukene. Arushimira kandi yongera ashimira n'abarundi baterereye agacumu k'ubumwe muri iyo migambi. Ariko naho biruko, yaboneyeho akaryo ko gusaba ubumwe bwa Buraya kubandanya bushigikira Uburundi, okubufasha kurwanya intambamyi z'iterambere ry'ikibano n'iry'ubutunzi zicibonekeza. Ico mwomenya nuko kandi ivyo birori byo guhimbaza uwo munsi byari byaritabiriwe n'abategetsi bo mu nzego z'igihugu zitandukanye, abaserukira ibihugu bitandukanye aha mu Burundi, aho basangiye akajumbu bongera bararyoherwa akaziki bateguriwe n'umugwi wa Buraya. Hari mu nyubakwa ya Stones mu gisagara ca Bujumbura, nk'uko tubishikirizwa na bamwe mu bari bahatubereye. Tubandanije n'ubundi mu makuru yacu kubiriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uburenganzira ngo leta yahaye abacuruza bwo kwikurira isukari hanze y'igihugu wakabaye akarusho kuri bo ndetse no kubene gihugu mu Kayanza. Ivyo bivugwa n'abacuruzi n'abaguzi b'isukari hano. Ku ruhande rw'abaguzi bavuga ko kuva leta ishize igiciro c'ibihumbi 6 ku kilo c'isukari ya Sosumo, igaha uburenganzira abadandaza bwo kwikurira hanze y'igihugu vyoroshe, kuko ngo gushika ubu ikibazo ari amafaranga atari ibura ry'isukari, kuko ngo mu mabutike ikiro kigurwa aho ari hose hagati y'ibihumbi 7 kuva hanze y'igihugu. Frederic Biryanguze arongoye abacuruzi muri komine Kayanza yagutse, aremeza ko kuva ubwo burenganzira bubonetse ko kabaye akarusho ku basanzwe, kuko ngo vyatumye isukari idasubira kubura mbere. Mu gihe iyo Sosumo itanzwe hahera imisi igurwa ibihumbi 6 ku kilo, ikaza gusubira kuyarenza ari uko iheze, aho abaguzi ngo baca bemera kwikora kuri iyo irangurwa hanze y'igihugu. Hambavu yo gushima uko leta yorohereje abadandaza, Frederic avuga ko hamwe nk'umwimbu muri Sosumo wo kwiyongera, atankeka ko ikiro c'isukari curuzwa amafaranga atarenga ibihumbi 6 ku kilo. Tuributsa ko igiciro leta yashinze ku isukari ari amafaranga ibihumbi 6 ku kilo, nk'uko bishikirizwa na bamwe mu babyihereza. Reka mbashimire rero, tube dusozereye amakuru yacu ngaha. Turaza gusubira amakuru araza kubagezwe ko kumanishwa mukunda cyane Rudende ya Isange TV. Mbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose bari karavugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye kandi ndabahaye yambo mwe mwese mwadukurikiraga muri mu mihingo itandukanye. Reka mbashimire kandi mbabare ko turaza gusubira amakuru araza kubagizwe ko
kuri 5.